Kylian Mbappe yari yajanye mu kiganiro n'amenyesha makuru na Alvaro Arbeloa bacimbere ya match cyangwa se ikiganiro gitegura urukino. Uyu mumenyereza w'umunya Spain Arbeloa ati numva niteguye cyane ku kiguzi cyacu cyose vyonsaba gusubira gufasha uwitwa Vinicius Junior kongera gusubira mu rwego rwiwe. Mu kiganiro n'amenyesha makuru mbere ya match Kylian Mbappe ati ndatahura akababaro k'abafana bacu ndetse n'uburyo batuvugirije mu induru nta kibazo na kimwe. Ati mugabo ni mutuvugiriza induru muzivuze kuri twese apana ku mukinyi umwe witwa Vinicius Junior. Ati nikosa ryo twagira twese abakinyi ba equipe yitwa Real Madrid atari rya Vinicius Junior wenyine. Bigace fatana n'amajambo ya Alvaro Arbeloa bati nifuza gukora ibishoboka byose kuco byonsaba byose gufasha Vinicius Junior kugira ngo nongere ndamusubirane nk'umukinyi mwiza cyangwa se nongere ndamufasha kumugarurira urwego rwiwe. Nika agiye gukora umugabo witwa Alvaro kuko ibigaragara ngo agarutse n'ishaka rikomeye cyane ryo gutuma twongera kandi gusubira kubona Vinicius Junior mwiza. Ya kugarukana Vinicius ku rugero rwiwe birashoboka, ariko ikintu cyambere mbona dukwiye kwibaza ko niki cotuma aho bidakunda, kuko gushoboka birashoboka ko urugero rwa Vini turaruzi. Reka roje mere ku mapo yari negative yo kwiyumvira ngo niki cotuma Arbeloa atagarukana Vini ku rugero rwiwe. Bwa mbere igihe Arbeloa yinjiriyemo, Arbeloa yinjiye muri periode de pression. Madrid ivuga ngo twebwe nta mwanya wo guta, bivuze ngo harashobora kugera n'igihe Arbeloa ajyama kuri Vini mbwa akavuga ati ibyo nshaka si byari karama, akisanga abaye oblige gukingira akazi ke yo gusumba gukingira Vini mu gihe byo bavyanze. Kubera igituma mvuze iyi situation Vini arimo cyangwa ibi bihe Vini ari karacamwo, rimwe na rimwe birasaba kumenyereza y'umwanya wo kwitegura. Avuye ko champion itangura, avuye uko mwizi challenge. Nagarutse ukiru cafati muravyibuka mwaka weze umugabo witwa Afrique mu gice cya kabiri cyazagaragaza ko mu mwanya harageze igihe avuga ati je dois prendre le risque nubwo nagushimagije mu itangazamakuru kukomeye nkaguheba nkajana nabo bishoboka kuko ngeze muri periode decisive, nasabwa kubrikora, nasabwa kujya amajyama ka ahubwo nzana umukinyi ndi sire 100% kazagira gute kuba ivyo je nshoboye. Rero umwanya umugabo yitwa Alvaro Arbeloa aziyemo urashaka kuba pressure ikomeye cyane ituma atikonsantre bicijana kwijana kuri Vini kugira ngo amugarukane rwego rwiwe, nkuko umugabo yitwa Carlo Ancelotti we yobera bikoza agaruka muri equipe de Madrid avuga ngo muzobona Vini wari atangurana nawe saison 2020-2022 twese tubona Vini on fire ku mugabo yitwa Carlo Ancelotti. Abantu bavuga ngo ntatsinda n'ibintu bavuga ati uyu mwaka ndabizi bitsinda zobitsinda. Abantu bazi Vini muri saison 21-22 impeccable akazi cyangwa ivyo umugabo witwa Carlo Ancelotti yari yasezeranye yabigezeko. Muribuka ko ni nawo n'umwaka kurikira yasezeranye ko umugabo yitwa Valverde ati Genzo kura umushatsi wose hamwe umugabo cyangwa ati nzosezera Madrid hamwe umugabo witwa Valverde atozinda ibitsindo 10 tugiye yatsinze ibitsindo birenga 10. Ya ukabona ngo ari ihangiro, ariko bikaba byoroshe kwiryohangira rigera ko bivanye nuko umwanya wo kubitegura ugize gute ugihari. Rero muskura Alvaro Arbeloa kaca kabakazi kwigwije kabiri cya gatatu kubera ko umwanya wo gusanga Vini muhira ukamubwira ati rero tugomba tubikora kunuko reka tuje kuvyaplika muri match amicale cyangwa muri match ya pre-season, uwo mwanya no musi ntawo ugize gute ntawo hari. Ico ni cambere. Ikigira kabiri n'ivyaba ari ibintu rero bizofata navyo umwanya muremure handa tangwa kugira confiance.
umugabo yitwa Vinicius Junior bica bidepandana ku mwanya umugabo yitwa Alvaro Arbeloa azomara muri equipe ya Madrid. Ese nkamwe Alvaro Arbeloa pe importe ivyo ya Madrid yo biriko irategura kwinjiza uwundi mumenyereza muci atangura na equipe. Simvuze ko azoca azasubiza inyuma Vini, mugabo azoza kumbure azanye indi mentalite ko bamenyereza bakomeye batangurana na saison na equipe baza mu buryo bwa Alonso canke mu buryo bwo kumva ngo nimba ndize sinyino contrat reka rero ntunganye ivyanje kumbura kaza bitunganye gutandukanye naho umugabo yitwa Alvaro Arbeloa yaragize gute yarageze ayo nayandi makenga nshobora kugira gute shobora kubona kigira gatatu rero ni Alvaro Arbeloa muri no situation ya Vini akeneye gufashwa 100% n'uburongozi. Uburongozi cyo bukeneye gufasha Alvaro Arbeloa niki nuko bugomba kwemera kwitwa Vinicius Junior ahabwa agaciro amerita canke bicara bakamubwira ngo turarokore sico wowe Vini uri nubwo Mbappe yaje mu kumuha amasezerano meza bashobora kutamuha ayo yifuza kumbure kwera ibibazo bya finance n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugabo no munsi Madrid ifise uruhara runini mu bijanye no gufata Vini kuko uno munsi nubwo tactiquement tubona umenga aragereye ikinana rya Vini na Mbappe riba affecta mugabo turazi ko tactiquement biba affecta vyahereye ku kuntu babanye socialement umwazi ngo hari ivyo nimwa n'uburongozi kuko sinibaza ko uno munsi Vini yabagifisa amasezerano y'imyaka 3-4 kuri contrat yiwe ahembwa neza tuje sinibaza ko bari precipité no kwiyumvira ngo eske biracakunda kombi Madrid ahubwo no musaba ariko ariyumvira ngo nkori iki kugira ngo reri Madrid mbandanye ndahabangira gute nk'umunezero bakunzi Madrid nkori iki kugira ngo mvyaze umusaruro bivuze ngo ivyimvira bafise iyo abari sawa bitandukanye n'ivyimvira no musamaza gutangura kugira bigaragara ngo nyuma y'imisi mike cyane yari muri wa munezero ibintu bitanga bindurusura. By the way turamutse mutamarika twumva Fandera Jab maze kuba twereka by the way kumusuri dufise ndabatumire hariya muri Academy dufise match na Academy ubumwe kumusuri je kwa gatatu turafise match na Academy ubumwe zokinira ene kuri ene ndashobora kuyicisha ka equipe turagafungura nako bameze neza nanabonye muri ko murategura match na niri Academy ya The Brothers Academy naho nyene of course dufise match nyinshi iri Academy ya The Brothers Academy ya Maravya cyane dufise match nyinshi zigomba gukina kuko urana ko dorotsogira selection abakinyi bacu bari munsi y'imyaka 18 turifuza ko bamenyerana turifuza yuko baba hamwe turifuza ko bakiri nkino kuko gahunda narababwiye yuko twe turifuza kina 3e division turavyifuza mu gihe abana bacu nabo batoya turacari ko turaselectiona turabe nimba twobashira muri kade bivuze ngo muri Academy ibintu bitonze neza cyane ubwo rero nabandi bose bavyifuza karibu ku munsi w'ejo muri ene ni lycée d'excellence musi ya DCA canke ruguru ya PAF ni hajya ku kibuga rero azo ari match nziza cyane hagati ya Raja Academy ndetse na Academy ubumwe izoba iriko irahabera birumvikana ko Academy umwe asanzwe bafise naba makategori agiye atandukanye of course ko ni kategori ya gatatu kuko ubumwe bazori kumana equipe twa vitara muri KCB Cup of course nuko rero kumusuje baze bahashika ibintu bize bigende neza cyane turamuramutse rero nyeneyo akongera akaba ni wayitanguje bigira imana na Jab ubwo bari karadukurikirana neza cyane buri munsi n'umufana komeye cyane equipe ya Barcelona buri munsi turi kwa Real Madrid gumaze cyane mugira kwa Barca ryari mukanya turagirayo yes nuko rero nariko navuga ku mugabo waswe izina rya Alvaro Arbeloa uvuga ati kombure yihaye ishingano zo kugarura Vini ariko igihe injiriyemo igihe azomara Madrid ndetse na support agomba guhabwa n'uburongozi ni ibintu bitatu vy'ingenzi cyane kugira ngo umugabo yitwa Alvaro Arbeloa agere kuri objective yihaye muje no kugarura Vini. Igica gikurikira rero cha turaba eske Vini we yoba yiteguye kumva ko umugabo yitwa Arbeloa mwiyumvira ko nawe akabishiramwe akigoro kugira ngo bikunde. Je kuri Vini nta kibazo mbambona kuko c'est un joueur yatwiyeretse no mu ino saison ashobora kuza iyo match yiyumviriye ko iveze imaze kuri we akibagira byose agakina match nziza. Turamaze kumubona kuri match ya Barcelona mu ntango twamonye kandi kuri match ya Barcelona muri Super Coupe ya Espagne usivye ko nawe numwe mu bakinya akwiye kugira entourage nziza ko abanyabrazil mwe namwe bakikujwe n'abantu batari beza bashobora kubatera ibiho bakaguma bamwereka ati we Mbappe baragusuzuguye imbere yiwe twivire hano twigira ahandi ukabona ama offer ronka nivyo ama offer araza mugabo career isiguye ibindi bintu
abatari bake barabona abakinyi n'ingingo sometimes fata muri Vini hano abatari bake tuzi abakinyi benshi bicuza ku ngingo bafashe muri Madrid akwiye kuhaba nico gituma ngagarutse kuri entourage ni bande bamukikuje Vini bagomba kujua role imeze gute kuko mvuze Vini mba mvuze abamukikuje bagomba gufata decision ibereye yo kuvyaza umusaruro buno buryo Vini ariko arafatwa neza n'abamukikuje canke abamukikuje navuga ngo muri equipe muri press conference bakavyerekana tactique biragaragara ko umukinyi Madrid keneye aho kandi birumvikana ko n'abafana nyuma yo kumusifura ariko bamwirutse baramubwira ati turicuza ivyo twagukoreye turi kumwe nawe turagushigikiye turarukonesa ibiye twabayemo vyiza kubwabo Vini agomba kuba hano hantu i Madrid nk'uburyo umugabo witwa Neymar Junior yabanye na Mbappe kwa Paris kuko Mbappe ahantu hose aja sinzi ngo ndavyise kwitonesha oya Mbappe bikorwa afise basubira muvugira kwisa kubera ko kwitwa umukinyi mwiza no kwitwa umukinyi atsinda aritwa umukinyi mwiza gusumba wowe ukireye ivyo bitsinda rero Mbappe buri munsi yisanga munsi y'uburongozi bwa Neymar Junior umuntu wese yaraba umupira yari convaincu yuko Neymar na Mbappe batari comparable nibari comparable yari mwana ariko araduga ariko Neymar yaramaze gufatisha yaramaze kuba produit ihiye abantu bose bavuga ngo après Messi Ronaldo Neymar ni wahari mugabo Mbappe comme si azogera iparagatsinda ibitsindo Neymar atoshobora gutsinda Paris Saint-Germain izogira shushu umwana yitwa Kylian Mbappe Neymar Junior ntiyigeze abana mu makimbirane n'umugabo yitwa Kylian Mbappe kuko yabayeho muri wazati jewe ndafise qualité nyinshi Mbappe atoshobora ariko Mbappe qualité afise yo ntoshobora niyi ivyo bitsinda tsinda nanje no bitsinda nubwo tutotsinda bingana mugabo wari gusaba Neymar na Mbappe ati sezize guhera munganya ama assist sezize guhera munganya makufra mwatsinze sezize guhera munganya madribble mwakoze Mbappe ntiyari gushikirwa rero Vini hano hantu premier magomba kuba Madrid umutima wiwe uzingo Mbappe na jewe uburyo tubaye Madrid ni privilege akiriane Mbappe ikirengagiza ubushobozi bw'iwanje bizeye barabe mugabo ico njobe gutanga ndakizi kandi ndazi ko mfise vyinshi notanga Mbappe atotanga ariko rero bice bigaruka kuri cyo kintu ariko uravuga ca entourage ikibazo ngira ubu Vini kwiswe kontra nziza bahurije ko na Real Madrid bakambwira ati genda ukina umupira tukuzi nka Vini wa Real Madrid bakabwira Mbappe ati turazi ico twakurondereye genda mukina umupira ubwo kwicara ku meza imwe Vini na Mbappe bavuga ati tugomba twiyumvire kuri kazoza ka Real Madrid mugiye bameze neza mentalment ntibishoka birumvikana mugabo kuba mwiza mentalment Vini birabanza biturune kuri kuburyo ariko arafatwa na equipe ya Real Madrid kuburyo ariko arafatwa ariko na entourage none ubeze ko Vini ari ariko arafatwa nabi gusumba Rodrigo Vini arafatwa nabi na Rodrigo ariko bivanye n'icari na niveau y'ubustar amaze kugera kurega biya bira influence umuntu uburyo umustar uburyo umudegrada siko degrada umukinya ataribona nk'umustar cyane kuko deja Rodrigo binjije Jude Rodrigo yiyakira ko ari umustar agira gatatu inyuma ya Vini na Jude mugabo Vini ucinziza Mbappe Vini agomba kwiyumvira ngo ikibanza canje niki eske ndi kuri niveau imwe na Mbappe canke bafata Mbappe gusumba jewe hano byari bitandukanye ko Rodrigo yavuye ati nubundi nigiye Mbappe batari bwaze nabona nk'umustar asanzwe paraporo ya Vini na Bellingham Mbappe aje ngomba kuvyakira donc ubujya bidijera cyo kimwe na Vini avuga ati nari umustar wa equipe kuva ndi kumwe na Benzema agiye mu mustar wa equipe Jude araza guma inyuma yanje nk'umustar donc yari umustar peu importe abaza ariko no munsi ni nka shite libre baye avuye kuri niveau ya mbere akorokeye ku ya gatanu harajunda ashikiye ku ya mbere ni ico kintu ndiko ndakubwira Vini abanya-Brazil turaza uburyo baremwemo nimba ari abantu ba mbere imico yabo maze kubona umenga iragoye cyane uhereye kwa abakinyi barenganye imbere ba Ronaldinho uhereye kuri aba bagabo ba Robinho uhereye kuri abantu nka ba Daniel Alves niki wama wumva ngo umuntu w'imyaka nk'iya Ronaldinho igihangange mu mupira w'amaguru ku isi yakatiwe umunyororo yabuze amahera yo kuri habaye iki donc nabanyamanyanga muri rusange Vini amahera propose Real Madrid donc asaba nk'umushahara asaba nk'aya Kylian kandi uburyo ariko arabatrete Madrid nitubahuka kuvuga ngo turemeye ivyo dusaba ni reka twicare duhurize hagati nukumeza kamwe ntibagihuriza hagati kuko Vini no munsi ari desi
n'uburyo ariko arabe Madrid Ariko birashoboka abarongozi bariko byari kugendeka gutyo gutyo baramufata nibaza ko byari kugendeka gutyo hakabaho ico kuvuga ngo bahurize hagati yaba bikimeze neza voilà Ariko no mugabo munsi no reka munsi kuno musi biganagara ngo Uno munsi Vini- bitanda bija habi Madrid sero ifise n'abafana Madrid oya, ifise ari choix uburongozi. zibiri ariko hari ikintu muri ko murirengagiza burya uburyo Vini yagomba kunegosiya n'uburongozi hari Alonso akubwira ngo jewe ubishaka wumva ivyo nshaka ni wakina udashaka kicara hasi donc akudegereza akakwereka ngo ntabyo ubustari wanje Ariko na no Vini kunegosiya aza- n'uburongozi nawo mumenyereza aje avuga ngo Azarutirengagiza. jewe ndi ARBELOA naco ndi uri umustar ni privilege Vini. kuri equipe igomba donc uno munsi Vini uri kunegosiya yarisanze- n'uburongozi umumenyereza gushigikiye Yeah. sico kimwe no kunegosiya Vini n'uburongozi umumenyereza yarisanze- gufata Wana gusa. Vini wanashaka Landry yarisanze muri unabizogira Ambuscade. ko byaranavuzwe nyuma y'igenda rya Alonso ko Vinicius Junior yabwiye uburongozi bwa kipe yitwa Real Madrid ati bijanye no kuganira amasezerano mashasha nibanze bihagarare si uyu muntu akiri ngaha ariko nyuma yavyo wibuka ko hasi agence avuga ngo Real Madrid baripfuza rero gusubira kandi kuvyura dossier y'ibijanye n'iyongera amasezerano ya Vinicius Junior bamubwira bati umwe rero wari utubwira nk'igisika yaragiye ariko si gihari co Ari- tumutongereza ni amasezerano Madrid yo yipfuza gusura kwegera Vini akavuga ngo vya bibazo vyari hagati yawe na Alonso vyaraheze turashobora kwicara tukaronuvera konti Madrid irashaka Ariko Vini na si Vini Vini. irashaka reka Madrid ego mugabo no munsi bigaragara nka ibibazo divorce totally ibibazo yabo ntiraba Yeah. ariko ibibazo Alonso yateye Vini vyamuteranije n'abafana abafana n'inyuma y'igenda rya Alonso nubu baracakomera induru Vini aromarka ibihe Madrid yoba yaramugize umu grand joueur nawe nivyo yoba yarayihaye ivyo byose biri mu bintu vya affecta Vini Madrid rero donc uburongozi nibwo buri à la tête buri osomeye bino bintu vyose soit bamuhereza amafaranga angana ya Mbappe soit bamuribere ave muri Real Madrid kuko nimba uno muzakiri cyo no kwita no kivuga gute uko kuntu ko kwisuzugura kwa Vinicius ukumva ngo hari ivyo natanze ariko je mutari ko muramba hari ivyo natanze ariko umwimbo w'iwanje we kurya uwundi mugabo aka kantu kagihari Madrid igomba kumenya ikintu kivuga ngo Landry, iki ni ikibazo nimba gito Mbappe ariko gishobora arahabwa kuba amahera Hazard ibitsindo Mbappe ariko arabitsinda iki ni kibazo gito mugabe ibitsindo bitagira ibikombe ya voilà ibitsindo bitagira ibikombe nta hamwe nico bizokugerana gituma rega ngaruka uzokwitwa umukinnyi yatsinze ibitsindo byinshi mugabe ekipe yiwawe yaraguhomvye nico gituma rega ngaruka nkavuga ati Madrid nubwo yavise Mbappe atsinda ibitsindi jana ubwiza bwa Vini burakenewe kuko utegeza kubwira wa mukinyi umu adversaire atinya wamugiye ashobora gukrea exploit umwanya n'umwanya ukavuga ngo uyaracenga umu defenseur aronke carton rouge kombure tworohegwe ekipe ariko irayemera mu mazuru hari griffe ukabona ngo na Mbappe deja arakenewe ubwiza bwa Vini kubera ko deja nta concurrence bafise qualité zitandukanye usibye ko umumenga yarahengetswe ariko yahengetswe yitwa ko qualité yiwize imbere y'izindi ari gutsinda ubundi nawe kandi rero bikora voilà kandi abana yagutsinda yenge kuri musi Mbappe erega ahubwo hari ibitsindo ritubibonere bavuga ngo Mbappe mwaramuhengetse mwaturi umusaruro w'ibitsindo by'iwe Mbappe kera niyo bari baramubesha agakina nk'iwinga mugabo karite yiwe ntibi y'umuwinga ahubwo ikaba y'umubiteri ico jewe uno munsi rero ari mu ava centre akeneye umuwinga nkande nka Vini ico je nemera Madrid niyo yo kuvuga ngo Vini ivyo propose birumvikana kuko wa wundi ashaka ibitsindo yipfuza umukinyi nkawe kugira ngo twubake ekipe ico jewe nemera nuko gutandukana n'umwe mwaba bagabo babiri kwa Real Madrid izoba ari plan ya nyuma ibindi vyose vyaranze Madrid nigaruka ku rugero rwayo Madrid nibifise vestiaire nziza hama tukabona ngo ikinana rya Vini na Mbappe nibigishoboka ariko rumwe muri bo mugabo no musi vestiaire ragwaye umukina amasezerano kuramuha uno musi equipe nta musaruro none wibaza nk'ubu Madrid bunyene mwisezo boca batwara Ligue des Champions wibaza ko mwaka uzatuzoza hari uvuga ngo Mbappe na Vini bo bana abana basore bafise qualité erega polemique zamaziboneka ibintu byapfuye voilà nico gituma ngo Madrid afise byinshi byo kurepara anatanda yuko ifata decision kuvuga ngo turekuye naka paraporo naka kandi hari ibindi byinshi bigize gute byapfuye yego turabibona rimwe na rimwe n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo Vini arabizi ko atotsinda ibitsindo Mbappe atsinda kandi na Mbappe arabizi yuko atodribla ku rugero rwa Vini atotesha umutwe mu defenseur amudribla n'ibindi nkuko Vini aho rero ko ibibazo kica kigaruka hahandi la complémentarité mu mukino wa Real Madrid igomba kuba géré par abarongozi je tunavuze ko Arbeloa agomba kumufasha Arbeloa azomufasha n'ivyo mugabo Arbeloa ikintu cambere azofasha Vini niki nukumwege ko atazomuha umushahara nukumwegera tout simplement aramuyagisha mere neza mantarama kuko abonye no muri press conference Arbeloa yagarutse ko yavuze ati nanje nkiri umukinyi wa Real Madrid abafana baransifura mugabo guguzifura wa Arbeloa
watanga iki Vinasi ifugwa yahaye ikabafana oya jecho nico kintu nkigarukako Madrid nimba batari capable kuvuga ngo Vini wewe wa assista na Mbappe wowe utsinda murakeneraniye kandi umwe wese ni mustare muri kategori yiwe tubashira kuri meme balance ivyo bidakunda gutya ndiko ndabona jewe ejo canke ejo bundi turacagowe kubona Vini na Mbappe babana umubano tukishimira Real Madrid twongeye kubona ibihe vyayo vyiza turacagowe no kubona Vini yasoye ugaruka ariko je nawe mukinyi w'igihanga kino kibazo no gusaba abarongozi ba Real Madrid batashatse Muhamahera muri be muhamahera mu muri bera kiri mupira voilà Mbappe nawe muhamahera mu mutiri bitsinda utomuri bera ngo utomuha amafaranga ngo muri bere murekure yigire kurondera ubuzima handi ngivyo rero kuri Vinicius Junior ndetse n'amasezerano na ARBELOA atwizeje nako nk'abafana ba Real kandi Madrid kutugarukanira umugabo witwa abafana ba Real Madrid Vinicius bambwira ngo Vini yararangiye umutima utibukuye mu karingoka oya je ndabona Alvaro Arbeloa Sinibaza. ipere isira ariko ku nguvu z'uburongozi bwakwemera kumufata mu mugongo kugira ngo hagiyemwo iyo soutien canke se hagiyemwo gufashwa gushigikirwa n'uburongozi Yeah. nanje ndiko ndavyumva nuko rero kuri Vinicius Junior 37 mu kanya gato turekereza kwa Ferran Torres